Mutse namwiriwe bakunzi ba Keje Media twiza ko muri mugowe neza natwe uko mutubona turameze neza twongeye kubaha ikaze kandi kuri Akeje Media aho dufise abatumire canke abashitsi badasanzwe batugendeye aribo Association des Aveugles Burundi. Ndizeye yuko hariho bamwe bashobora kuba babazi ariko hakabaho n'abandi batabazi ariko ntaco bitwaye tuza kuvugana bice muri kino kiganiro nongeye kubasaba muko badukurikirana ntimurambigwe. Tugira tuyage mwaza kumviriza ivyo baje kutubwira ivyo bariko bashikiriza nimba vyoshika ugakugwako canke ufise iciyumviro canke ufise ico wokora ugikore. Reka rero tubakire muri studio za Akejo Media tabaramukije. Namwe turamukije neza. Murameze neza? Ego turashima Imana. Reka tubasabe mugire akamenyetso ko kuramutsa abakuzi ba Akejo Media ariko baradukurikirana. Ego turabaramukiza cyane. Ego murakoze. Mwoshobora kwidondora kw'izina ry'umugwi nubwo nabicishije ko hejuru ariko namwe murafise uko mushobora gutanga umwidondoro ku bwa ino shirahamwe ryanyu. Ego murakoze cyane. Ego hama ishirahamwe ryacu ni ishirahamwe ry'abatabona mu Burundi ari ryo ryitwa Association des Aveugles du Burundi AAVEBU. Ego murakoze cyane. Hama mwoshobora kutubwira iryo shirahamwe Association des Aveugles Burundi ryabayeho ryari ryavutse ryari? Ego ishirahamwe ryacu ry'abatabona mu Burundi Association des Aveugles du Burundi twatakugira ishimviro cyo kurishinga muri 1996 ariko ryagiye kwemererwa imbere y'amategeko mu mwaka wa 2000. Mwaka wo mu 2000 niho ryashigwa. Ego niho ryakoze ku mugaragaro ryemerewe n'amategeko y'igihugu. Okay, murakoze cyane. Hama iryo shirahamwe ryaje ritumbereye iki? Ego ishirahamwe ryacu ry'abatabona mu Burundi Association des Aveugles du Burundi AAVEBU ryaje kugira rishobore kwegeranya abantu basa n'abari barahebwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi, abantu batabona kuko benshi usanga ari abantu iyo mu muryango ari umuntu atabona usanga agumanyegejwe mu nzu ugasanga umuntu mengo yarahebwe. Twebwe rero turiyumvira iciyumviro cy'uko twoja hamwe tugashingira ishirahamwe kugira ashobore gufata abantu bose batabona tubahamagare binjire muri association. Ubwa mbere tubaremeshe tubabwiye yuko kugira ubumuga bwo kutabona ego kiba ari ikintu kibabaje mugabo yuko umuntu aba atahafuye aba akiriho ashobora kuba aciyumvira ashobora no aronsa abamushigikira akagikora n'imigambi itandukanye. Ego hama hariho n'akageso usanga rimwe na rimwe abantu bagendana ubumuga butandukanye na cyane bwo kutabona wasanga bagira amabarabara gusegerereza. Rero ishirahamwe ryacu ryabayeho kugira rigwanye ico kintu twita ko ari kibi kuko mu gihugu abantu basegereza birababaje. Rero tuja hamwe kugira tuje hamwe dushira ivyimviro hamwe hama dutanga imigambi itandukanye hama Imana idufashije hagira abantu bashobora kutumviriza bashobore kudufasha kugira natwe dushobore kuyungunganya kugira dushobore kubaho nk'abandi bantu bose. Murakoze. Hama ico ciyumviro caje kivuye hehe muri bande caje ryari? Ego ico cimwe mumva ko ari cyo gura muri 1996 caje kivuye mu bantu twagiye hamwe tutabona turiyumvira yuko none ko abatabona umenga barahebwe abatabona kumva ko babanyegejwe mu mazu bigende gute. Tuca turiyumvira turaje hamwe n'abandi bagenzi turashinga irishira hamwe hama turagenda muri leta kugira yemerwe n'amategeko hama turarishinga baratwemerera hama tuja hamwe tumaze kwemererwa tushariba ishira hamwe. Okay. Aba bose muri kumwe muri no shira hamwe n'abandi mwasize mwishira hamwe canke aho musanzwe muba mu kigo canyu muba mwahuye gute vyagenze gute mwabaronse gute ni bande babahuje? Ego tumaze gushinga irishira hamwe twaciye tugenda hirya no hino mu mihana tugenda dusansibiriza turondera abantu bafise ubwo bumuga dushiye kwa jeje intwaro kugira dushobore kubaronka hama tuza turabandika hama tukabahamagara ku biro byacu by'ishira hamwe tukabigisha yuko utabona atakwiye kumanyegeye mu nzu ahubwo akwiye kuja hamwe n'abandi tukaremeshanya tugahanahana ivyiyumviro vya kazoza byotuma dushobora gutera imbere. Ego
murakoze cyane ariko turagomba kumviriza umwe mu bari mw'iryo shirahamwe Ego. atari mu bariserukira imbere y'amategeko Ego. turagomba muduhere mikrofone uyu mumama amahoro mama. Amahoro neza. Murakomeye? Yego turakomeye. Twari twifuza kumenya ubumuga bwo kutabona mwarabuvukanye canke n'ibintu byabafashe mumaze gukura? Ibintu byadufashe jewe ibintu byamfashe maze gukura. Bisigura ko atari ko wavutse? Eka siko navutse. Vyagenze gute none? Vyagenze ukunyene nagiye mbona bize ukunyene mpuma basha batangwa kumbara ngo amaso yawe ko mbona hishiriye nibiki ngo hera abananzi kigenda nari mw'isoko mbe ne kunda curuza utwo ncuruza aca bambarira uko nyene ngo amaso yanze arahishe byo genda uko nyene aca biza uko nyene mbona amaso aratanguye kuzunguruka kujya kwisaha nca ndaza ngaho ndeza mu masengesho ubu rero amaso ye yarahavuye arahagarara buke buke niho rero baciye baza barambara ati tugende mwishira hamwe ko bimeze uko uze mwishira mu bandi cendagena muri yose hamwe mu bandi rero muri Afebu muba mwagerageje kwivuza? Je nagerageje kwivuza biranka hama rero nca nguma ngenda no masengesho niho rero amaso yaciye ahagarara buke buke shimye ivyo rero nta kundi canza rero muri iyo migambi yo kuza mu bandi muri Afebu ndewe kunoza ndagenda baze baramfasha nk'abandi ico boyubura nanze nk'abandi muri cyo. Murakoze cyane. Kuva uje mw'iri shirahamwe hoba hariyo uturusho canke ico ishirahamwe ryakumariye n'ubwo bumuga mwari mufise? Hari ikintu camariye kubera ntaza gusegereza mu barabara mu bandi nigira ngaho nyene bakamfasha hari nk'ukuntu bavuga ati turabe kuntu tworora gutyo terabo baha nk'utwo tworora twazoyorora bakazomfasha nuko. Murakoze cyane. Reka muduhere mikrofone icegera c'umurongozi. Amahoro? Amahoro neza. Mugoye neza? Yego turashima. Twagomba kumenya ubumuga bwo kutabona bwoba ari ubumuga mwavukanye canke n'ibintu vyadutse mwarabayeho mubona? Jewe natanguye ingwara bita cataracte izisho rimwe. Mu nyuma ndaguma ngaho nkajya isaca ndyamye ngaca mvyuka mbona igifuka cera imbere. Mu nyuma iryo jisho ryari ribona rirareka kubona. Hanyuma ndaza kwa muganga 93 baragira operation izisho rimwe biranka ndataha muhira kugeza uyu munsi simbona. Mpore. Yego. Ubuzima bwo kuba utabona uri umushinga nahe twizera ko mufise umuryango ubwo babumeze gute bwifashe gute? Ubuzima bwo kutabona n'ukuri n'ibintu bibabaze cyane. Rimwe utabona nta usura kwigeza ngo guriyunguruze. Kabiri nta kazi na kamwe ufise uteza gukora. Ikintu cyose gisaba gukora nuko uba ufise amahera. Kwideplasa ufise amahera birakunda. Ikintu cyose ukora udafise amahera mubandi gikunda utabona. Yego. Nk'icegera ca ino shirahamwe mwagiye hamwe n'abandi muravuga ati reka tugire ishirahamwe dufashanye abagendana ubumuga bwo kutabona. Nikihe kintu mwashize imbere gose? Ico twasize imbere rimwe kwari gukura abatabona bose mu mabarabara n'abanyegezwe mu mazu mu bigo. Hariho nk'umuryango usanga ufise umwana bakamusira inyuma mu gikoni ukamenga arabateye isoni kugira abandi bamubone. Ivyo bintu twarabigwanize cyane kugeza umunsi abana bose nabo bavuce batabona barabasira habona. Ego. Mbega none ko abantu bagendana ubumuga mudakora kubera ko mutaba mubona ubuzima bwifashe gute haba mu buzima busanzwe canke mu buzima bw'ishirahamwe? Mu buzima bwa misi yose mu muryango w'umuntu atabona
ni ibintu bigoye cane gose. Mm. Nukuri uri umuntu utabona biragora nukuri. Igihe utagiriwe amahirwe ngo hagire umuntu akwiyumvira ko uri utabona umva ni hatari. Mw'ishirahamwe naho twebwe tugendana ubumuga bwo kutabona, igihe tutaronse nk'umuntu atwiyumvira ko kagira ico adufasize ki mu migambi tuba twamuhaye, ishirahamwe nta buzima rifise. Ego. Sawa, reka muduhere mikrofone uyu mushinga nawe iruhande yanje. Amahoro muta? Amahoro neza. Mugoye neza? Turashima Imana. Okay, muba mwubatse canke bimeze gute? Jewe ndubatse. Ndafise umudamu umwe n'abana 6. Ubumuga bwo kutabona mwarabuvukanye canke vyaje mu nyuma? Mboje jewe vyamfase hagati y'imyaka 8 n'icenda, ndari mpezeze kwiga mu wa 2 primaire. Uwo mwaka niho vyaca bifata. Camba umuntu atabona. Wakuze gute? Wakuze wibona gute mu karere canke mu gacimbiri k'iwanyu? Vyari vyifashe gute? Abandi bana barakwakira nk'uwundi mwana muri bo? Mu bisanzwe umaze kuba umuntu atabona, mu bisanzwe ico gihe ndarakuze nkorera mu muryango, kuko ntivyakunda ko ngenda ko ntembera muri ako gacimbiri. Ndaguma ngaho muhira, nce ndabikuriramwo, ndabimenyera kugera n'uno munsi. Ego. None ku ruhande rwawe ubuzima bwo kubaho utabona imyaka myinshi kuva mugifise imyaka 8 gushika uno munsi, biroroshe yuko ushobora kubaho ugatunga umuryango neza, umuryango ukabaho? Mu bisanzwe uri mu buzima bwo kutabona ugenda uhura n'ububazo. Si ukuvuga yuko ngo urashobora kuba mu muryango usange bimeze neza. Ugenda usanga urabaho umugabo, usanga ugenda mu buzima buzimvye, ugasanga iki niki wari gukora wewe ntugishoboye, kubera uri mu muryango ugasanga kiri mu gukora nk'umuntu umwe, mwari kugifashanya muri babiri, usanga ubwo buzima usanga butoroha. Ego. Murakoze cane. Ego. Ego. Amahoro mama. Mahoro cyane. Mugoye neza? Turashima Imana. Murubatse canke muracari mwenyene? Oya sinubatse vyaraparanganye, maze guma vyaciye bigorana. Sa? Maze guma vyaciye bigorana, sinaba nicubaka kandi. Bisigura yuko mutarubaka? Nari narubatse mugabo vyaranse, maze kumugara bakaba baciye bironderera uwundi. Mpore. Ndagomba kubaza ubwo bumuga muvuze yuko mumaze guhuma umugabo yaciye akureka arongora uwundi. Ubwo bumuga bwagufashe gute? Bwaje gute? Ubu bumuga je natanguye kubona kugwarire bivamwo imisonga myinshi cane. Ngiye ku muganga ambwira ngo nta ndwara abona, mu nimero naciye ndenda irafatwa, hama rimaze gufatwa ndahuma yose, ndasubira ku muganga, muganga yambwira ati n'ubundi amaso yawe arakomeye, nta ndwara turiko turabona. Hama ntunaje amasengesho, nza ndatonda amasengesho, ikindi gihe kimwe arafatira amasengesho, haca havamwo inzoka iri mu maso, irica riguma n'indi yavuyemwo inzoka. Haciyemwo imisere ica irabona, rimaze kubona ryongeye guhuma ukundi, ubugira kabiri sinaba nkisubira kubona kandi kugeza n'isaha. Uyu mwagerageje kwivuza? Sa? Mwoba mwaragerageje kwivuza? Twaragiye kwivuza, twaragize n'Igitega, ndatuze Igitega kugira bamvure, abazungu b'Igitega bambwira ati ntidukunda,
ko dushobora gukopera dukopeye wotufa kandi naho tuyanuka yose ngo apfe nangene wotufa tubete ndurindire Imana izokura. murakoze cyane ariko mu nkundi nongere ndababaze mbega kubaho utabona uri umuntu w'umwigeme canke w'umufasoni mu gihe umufasoni cyangwa umwigeme agira ibikorwa vyinshi haba mu buzima busanzwe canke ku mubiri wiwe bwite biroroha bigenda gute muvyitwaramwo gute? Ikibazo kirekire cyane ntivyoroshe kandi ntivyoroshe urabona hari igihe bisaba nko kwisukira amazi bikanakugora kumva ntiwaje kuvoma canke ntidihageze rwose uteka hari igihe utagishobora kuduteka. Ikibazo kirekire cane cane twebwe abantu tutabona nuko n'ikibazo kidasanzwe kuko n'ubundi abashobora kuba bazanye inda wowe ukamutegwa batakwetse isahani kuraha ntushobora kwikorera. Kabiri naho kuja kurondera ngo urondere nk'abandi ntibikunda n'ahandi wamana umubabaro jaba nari nkomeye nari gukora iki cane cane twebwe tuba twaravutse tubona umubabaro udasanzwe kuko yashobora gufatwa n'inzara utumvira ati none nk'ubu naba nari nkomeye mba ngiye kurondera irengarenga canke naba nari nkomeye mba nkoze iki kugira mfungure. Ariko mu gihe vyose utabishoboye wizeye umuntu aza kwiyumvirako aciraka ni ikintu giteye ikibazo kandi giteye umubabaro cane rwose. Pole sana ivyo birashika mu buzima ariko twizera ko Imana ari nziza, Imana na nyuma ya zero irakora. Ikindi nari nababajije turetse ibikorwa vyo mu rugo canke vyaho duherereye ku mibiri yacu nk'umwigeme canke umupfasoni biroroha ko yikorera isuku nk'uko bikwiriye? Ego nk'akarero kuri jewe ndafise umwana mutonya iyo hageze mu mwanya wo kwikorera isuku ndamubwira ati nzana amazi muri dushe akanjanira nkoga hama iyo hageze no kugira kumesura iyo mwana yampezageye nkaronka agasabuni ndavuga ati shira amazi ngaha ntinyokorere impuzu hama ari unyumviriye ko akanyanikirira kuko umwana afise ni mutonya cane akanyanikirira nuko mu buzima bw'umubiri nifashisha. Murakoze cyane reka mumpe mikrofone umwe mu bafasha kubakurikirana nawe nyene tubwire ico tumubaza. Mahoro Amahoro, umeze neza? yego turashima. Mwebwe muri umwe mu bafasha aba bantu bagendana ubumuga bwo kutabona Yego twagomba kumenya mbega nka mwebwe muba mukomeye muba muri hafi y'abantu bagendana ubumuga bwo kutabona biroroha kubajera canke kubakurikirana canke kubayagisha uko cane cane usanga hariho abihebuye abagendana agahinda bivanye n'ubuzima bariko barabamwo. yego twiri ikintu tuca tubafasha abantu bagendera ubumuga bwo kutabona twebwe tubona ari nk'ahantu nyene agomba kugenda turamufasha tukamufata ukuboko tukamujana nyene nk'umuntu w'umupapa ari kumwe n'umuntu w'umumama nta ngorane kumuherekeza ahantu aba agomba kwihagarika nta kibazo. Yego ivyo dushoboye turabikora. Yego. Aho ni sawa cane. Hama kuvyerekeye iyo hageze nko gufungura canke ntihariho abo baba badashoboye kwikorera isuku bo mubagenza gute nko ku bantu usanga bakuze canke abana bakiri bato? Abantu bakuze bagomba kubakorera isuku arasanga hari nk'umupapa biri kumwe n'umumama ari kumwe n'umumama nk'umupfasoni wiwe arashaka kumutegura neza akamufasha akamumesurira hama nka twebwe abagide
nk'umupasi niwe atari hari tuca tumufasha ku rugendo baba bariko baragenda nk'ahantu baba bagomba kuja nk'uko n'abaje ngaha ico tuca tubafasha twebwe. Murakoze cane, nimuduhere mikrofone umunyamabanga wa rino shirahamwe nawe atubwire. Amahoro amahoro murameze neza? turashima Imana. Oya turabona Imana ishimwe, ubwo bumuga ntabwo buragufata? Oya banamba Imana yarandinze. Imana yakurinze nabo nyene Imana izo bakorera igitangaza, reka tubishire mu kwizera. Turavyizeye. Ego nk'umunyamabanga wa rino shirahamwe mwatubwiye yuko mufise imigambi kanaka canke mufise intumbero kanaka, vyokunda ko mudusangiza iyo migambi mufise nka Association des Aveugles Burundi? Ego hari imigambi Association des Aveugles du Burundi isanzwe ifise. Muri make nko mu gihe ho bagize umubayere agize iciyumviro co gufasha yoshobora kudushigikiramo. Nk'umugambi wa mbere dufise turafise umugambi w'ubworozi. Twagiye tucamwo imigwi, ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'inkwavu n'ubworozi bw'ingurube. Turafise n'undi mugambi ugushona uvugira atelier de couture, nawe turawufise, uri mu migambi association isanzwe ifise. Nawe nyene twakwifuza yuko nko mu gihe hoboneka umubayere yoshobora kudushigikira. Ego hama iyo migambi mufise nka Association des Aveugles Burundi izokorwa n'abande? Izokorwa n'abagize iryo shirahamwe nyene canke muzokoresha abantu? Ego ico aba bagide ico babereyeho n'abantu twizeye bashobora gufasha mu mice myinshi. Nko mu gihe babonetse nk'umubayere kadufasha muri ivyo bintu, aba bagide barashobora kudufasha. Nko mu gihe habonetse amafaranga yo gutunganya iyo migambi nk'ubworozi par exemple, abagide bashobora kubikorako mu gutunganya iyo migambi. Nk'akarorero mu gihe tworoye nk'ingurube bagashobora kwahirira ingurube, kuzikorera isuku mu buryo nk'ubwo. Ego nagira mu bagize ishirahamwe nyene harimwo abafise iyo myuga imwe muriko muravuga bashobora kuraba ivyo bitungwa mworora canke gushona canke iyo yindi migambi yose mufise? Ego barimwo cane. Turafise abashika kuri 5 bafise donc bafise experience mu vyo gushona, baba mama 3 n'abashinga nahe 2. Abo bashona bagenda ubumuga bwo kutabona? Oya, bari bamwe bari mu bagide, arabo bamwe batashoboye gushika ngaha bafatiye urundi dukorwa kanaka. Ego murakoze cane. None iyo migambi muriko muriyumvira ku ruhande rwanyu muyitegekanya ryari, mu bihe vya ryari, nawe mwifuza ko iyo migambi yogira ikihe gicapo? Ego iyo migambi twege tuyifuza nanone n'ubu vyoshoboka no muno mwaka nyene canke mu kuno kwezi twaronka umuntu ashobora kutwiyumvirako twoshobora kuyishira mu ngiro, kandi iyo migambi nayo izozigirira akamaro cane umuntu wese agenda arambwa kutabona hanini, mbere natwebwe tudafise ubumuga tusanzwe turi mw'ishirahamwe dushobore kugikorankako akoyoko, ndetse n'ikibano muri rusange gishobore kuharonkera akoyoko. Murakoze. Muba mufise ikigega gitegura iyo migambi? Ego cane turagifise. Ati nuwo bayifuza kugira ico akoze canke gushigikira imiryango iruguruye? Ego imiryango iruguruye. Niki kintu mwosaba ku bakunzi ba Kejo Media bariko baradukurikirana nka association? Ego Kejo Media twisaba ko yoshikana ibiganiro kure kugira ngo bikunde benshi, kuko ikiganiro, impamvu haba ikiganiro nuko benshi gishobora kubashikira, kugira ngo ari usanga nk'umubayera akozwe ku mutima akumva ati burya barya abantu barakwiye gushigikirwa muri bina biriya, reka tubashigikire gutyo batera imbere n'ababe nk'abantu nk'abandi. Ego murakoze cane. Nimuduhe mikrofone umurongozi w'ishirahamwe. Umurongozi, mwatubwiye imigambi mufise nk'ishirahamwe ry'abagendana ubumuga bwo kutabona mu Burundi, ariko tukaba tukibona hariho abenshi bagendana ubumuga batari mw'iri shirahamwe.
iryo shirahamwe iri shirahamwe ryanyu ryoba rikorana n'ayandi mashirahamwe agenda n'ubumuga bwo kutabona canke rishobora kuba ryitaho n'abandi bantu batari mw'ishirahamwe? Yego cyane, murakoze kumpa ijambo. Twebwe ishirahamwe ryacu ego tusanzwe dufatikanije n'ayandi mashirahamwe batabona asanzwe akora mu Burundi, ari nayo dusanzwe turi kumwe mu runani. Ego hama murabuze muti hariho abandi bantu batabona mubona hirya no hino. Twebwe n'ubu turacari ku kivi, tubandanya dukora duhimiriza, tugenda turondeza hirya no hino abantu batabona bari mu mabarabara kugira bashobore kwinjira mu shirahamwe, tube hamwe twese. Okay, murakoze cyane. Hama mwatubwiye ko mufise ikigega kiri shirahamwe ariko kandi mugikeneye n'intererano ku bantu bogira abantu bogira ico barishigikiza canke iciyumviro kizima kwa rino shirahamwe, nabo nyene barahawe ikaze kugira ngo bashigikire kugira ngo bikunde ubuzima bworohe narirya ubuzima bw'abantu bagendana ubumuga butoroha. Nikihe kintu wobabwira, nikihe kintu wobashikiriza nk'umurongozi w'iri shirahamwe? Ubwa mbere nagira bansigure yuko abatabona association yacu tumwe abantu barenga 76 bagizwe n'abatabona 51 n'abagide bashika 25. Bamwe badufasha udukorwa dutandukanye. Rero ico nsaba ko abantu bose bagira neza bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abari hanze ko bo kwiyumvira ku bantu batabona, babanze biyumvire yuko umuntu atabona ari umuntu nk'abandi, kandi y'urugingo rwa mugenzi wawe rufise ikibazo nawe wategerezwa kumenya yuko nawe ari urugingo rwawe ruba rugize ikibazo. Rero dusaba umuntu wese ashoboye agifise umutima w'urukundo yuko yofasha association yacu, Association des Aveugles du Burundi, kugira natwe dushobore kubaho mu miryango yacu. Na cyane cyane nk'ubu cyambere nifuza mbere ko dufasha hanini cihuta kubera ubukene busanzwe buri mu miryango yacu. Turifuza ko mu muryango yacu hogira mugira neza adufashisha umutahe wo gucuruza. Kubera iki? Kuko association twese ntituba mu kigo, umwe wese aba mu muhana wiwe hama tugahurira muri association. Rero kubera ubukene bw'inzara n'ibindi mu miryango yacu, mu bana n'ibindi, no mu badamu bacu canke no mu bagabo babona abadamu babo batabona, turifuza umugira neza dushigikiza agatahe ko gucuruza. Nimba jewe uno musi ntabona ndose uwo mutahe nkaca ndabuha umudamu wanje akagenda agacuruza turengarenga canke iki kugira dushobore kubaho mu miryango yacu. Hama ikindi naco nifuza cihuta, hagize abagira neza boshobora kudushigikira, turifuza boduha ibifungurwa byo gufungura kuko abatabona by'ukuri bamerewe nabi cyane. Nkaje ndabarongo nije ndabibona kuko urabona umwe azindukira muhira ati bimeze gute, undi akazindukira muhira ati bimeze gute, nkababwira atekaye kuko baba bazi ko haba ari amakere twa twaranditse hirya no hino muga tukabura inyishu yabo, kuko abagira neza uno munsi menga hasigaye bake ntibakibaho umwe kwijana. Rero tugasaba yuko by'ukuri bodushigikiza ibyo dufungura, bakadushigikiza n'impuzu zo kwambara kuko turafise abana usanga ari kibazo, abatamakazi. Ego rero twakwifuza ko muri ubwo buryo bwose bashobora kudushigikira. Ikindi naco nusaba ko dushigikiza nikijanye n'udukata two kwivuza uco twita mituwere y'abarimyi, natwo twoshobora kudufasha iyo umuntu agwaye atabona byo mworohera kwivuza. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Hama uwo kwifuza kubashigikira yo bigenza gute, yoca hehe, vyogenda gute? Ego ishirahamwe ryacu risanzwe cicaro ngaha muri Kizingo Bihara. Ego nibaza yuko baturondeye amanomero ya telefone turayafise, bakaturondera tukavugana. Turafise na konte y'ishirahamwe. Ibyo byose aho inzira zo gucamo kugira bashobore kudufasha mu bakozi hari. Ego ati mukorera mu Kizingo Biharo, ariko ikibanza nyezina ntabwo mwashoboye kukivuga, kandi na nimero za telefone ari bikunda mwashobora kuzitanga cyangwa mukavuga nimero ya konte ku buryo n'umuntu wese iyo ari ashobora kugira icyo akoze ku bwari ndashira hamwe. Murakoze cyane. Mu bisanzwe turi mu gisagara cya Bujumbura, ego muri commune Muha, zone Kanyosha, quartier Kizingo Bihara niho dusanzwe dukorera, ariko tukaba dukorera mu Burundi bwose naho ata buryo buturonka bushobora gutuma dushobora gushika mu gihugu cyose. Ego hama inomero 68 99 31 95
izindi ni 71 amajana 583 amajana 520. Turafise n'izindi nomero za WhatsApp 68 32 32 76 68 30 30 76. Yego izo ni nomero mwoshobora kuturonderako abo bagomba kugira ico badufashije mu shiramo ryacu kugira natwe abatabona dushobore kubaho. Hama mwatubajije bati nta nomero za konte mufise. Ego Nomero za konte twazifise na majana 827. Ego muri posta. Okay, murakoze cyane. Ego namwe murakoze. Reka tubashimire twizera yuko ivyo twamaze kuvugana abariko baradukurikirana bavyumvise kandi batahura uburemere bwa buno bumuga by'ukuri ntibworoshe. Kubaho utabona ntivyoroshe, kubaho udashoboye kubona ivyo wifuza kubona, utikorera ibikorwa warukeneye gukora vyane ngombwa kugira ngo ubuzima bubandanye. Ubu buzima ntibworoha, ntibiryoshe, birababaje, biteye agahinda, ariko ngigo ko ndabaremesha yuko Imana irahari kandi Imana ihari ku bwacu, kandi Imana ihari kugira ngo itugirire neza. Vyateba vyagenda gute Imana iguma yatugirire neza, kandi haracari ivyizigiro yuko n'igiti cyatemwe gishobora kandi gukura, umuntu akaba muzima, umuntu agahezagirwa, kandi ntiyahezagirwa abakomeye gusa, Imana ihezagira ushatse guhezagira. Ngigwe ko rero dusezera abariko baradukurikirana muri kiganiro, ndizera yuko bumvise ibisabo vya Association des Aveugles Burundi. Barakeneye support zanyu, barakeneye imyambaro y'abana y'abakuze, barakeneye imfungurwa, barakeneye amafaranga kugira ngo ubuzima bubandanye, barakeneye imfashanyo kugira ngo imigambi yabo y'iterambere ibashe kuja imbere. Bavuze ko bafise umugambi wo korora impene n'inkoko n'ingurube n'inkwavu, mva yuko bari hose mu minsi baca borora n'inka, ariko bibavuyeko mugasapoti zanyu byose birashoboka. Ikindi mwavuze umugambi wo gushona, barakeneye amamashini yo gushona, barakeneye ibitambara ko muri atelier yakenerwa byinshi, barakenera barakenera no kwiga, barakenera abigisha abana no mu kw'icenda turakenera amakaye y'abana. Wow, no mu kw'icenda barakenera amakaye y'abana kugira ngo abana babo bashobore kwiga neza, kandi barakenerwa n'udufungurwa, barakenera minervare. Mwumva yuko ubu buzima ntibworoshe. Rero mubwe mwakweka kino kiganiro, vraiment mugira ico mukoze, hagiye ukoze neza n'Imana ikwishura neza. Naho butaha dosubira nongera gusaba subscribe kuri Akejo Media, kandi mwongera munakorayo mukora mu mifuko yanyu kugira ngo mushigikire ino shira hamwe. Bababwiye nimero de compte, babatanze n'ama nimero menshi, nta citwazo nuzova ngo wabuza aho uca, ariko umutima niwo ukora bwa mbere na mbere. Naho butaha dosubira. Ciao ciao.